ndabaramukije nongera mbaha ikaze mu rukirekano rw'ibiganiro ndinde. Ikigwa c'uno munsi kitwigisha ubwenge. Ubwenge ni iki? Uno munsi turi mu isi aho hari kwakugwa ibikoresho byinshi bikoresha ubwenge nyiganano, arico bita intelligence artificielle mu gifaransa. Intelligence artificielle irikiza twebwe abantu tutateguwe ku buryo ivyo bikoresho bije kudusubirira nako duce tukora iki. Kubera uno munsi ordinateur twarayikoresheje idufasha kwandika, kubika amakuru no kuyarondera, irorosha ubuzima. Mugabo uyu munsi ubwenge ordinateur ikoresha tugeze ku rugero tubukora tukabushira mu vyuma bimeze nk'abantu, aribyo bita les robots humanoides. No kuvuga ni vyuma bikoze nk'abantu, byigana abantu, bikoresha ubwenge ndemano busa no ku rugero ruri hejuru gusumba ordinateur. Ayo marobo rero nta na kimwe n'umwe adashobora kwigana. Dufise amarobo ashobora guteka, amarobo ashobora gukoropa, amarobo ushobora kubwira ikintu kagikora, irobo ishobora gukora imibonano mpuzabitsina. No kuvuga uyu munsi igikorwa cyose umuntu yasabwa gukora amarobo aragishoboye. Ubu rero hageze ko dutahura ko buga twara kwita ubwenge atari bwo bwenge by'ukuri, kuko aya marobo akoresha ubwenge kutubutahura. Ubwenge amarobo akoresha mu rurimi rwiza mu gifaransa babyita ni connaissance canke mémoire. Natwe bw'abantu mu mikoro yacu kunsa dukora igice nyamunini dukoresha mémoire, ariyo intelligence ariko amordinateur akoresha nakaya marobo akoresha. Ubwo bwenge rero bita artificiel buriho kubera ko hariho ubwenge naturel. Uyu munsi tutegeza gutahura ubwenge ndemano bigana n'ubwo dufise, mugabo tubukoresha tutabuzi ingene bukora. Iyo bavuze ubwenge baba bavuze mémoire, nico twumva. Ariko ubwenge siguro nziza y'ubwenge ni kijya kintu ushaka gukora atana kimuzi. Nk'akarorero, hariho umwana yavukiye mu gihugu ca Sierra Leone. Umwana yavukiye ahantu hatari umuyaga nkuba, batumviza ni radio. Uyu mwana yarashoboye gukora iradiyo. Bagaragaje gupima bakaraba ubumenyi yoba arafise n'isano yoba afitaniye no gukoresha iradiyo. Basanze uyu mwana atakintu na kimwe azi ku iradiyo. Yakoresheje kuyihweza no kuraba ibintu umuntu abayemo, hama ashobora gufata ibintu arafatanganya, ashobora gukora iradiyo. Kuvuga iradiyo mbere kugira banamutore nuko fréquence yo radiyo avugirako yagiye kuja kwangiriza cyangwa kuburabuza iradiyo nkuru y'igihugu. Baca bamuhiga barondera iyo radiyo yindi kiravuga igenda guhura n'iyo fréquence iyo y'igihugu. Umugabo w'umwana yari yashoboye kugera ku rugero ashobora kuyiha fréquence yayo ivugirako idahuye n'igihugu. Ariho baca bavuga ati umwana afise ubwenge. Wanashima iyo aba scientifique iyo bariko barasigura Imana, bo bavuga ko Imana ari ubwenge burengeye. Ubwenge no kuvuga ko utari kurakoresha mémoire. Mémoire rero imeze gute? Aha jewe ndiko ndavuga, ndiko nkoresha icuma kiko gifata amajwi. Aya majwi gica kiyabika nce ndashira kuri YouTube aho uza kuyumviriza wowe kurava. Aya majwi kuri YouTube ni mémoire. Iki cuma gifise ubushobozi bwo kubika amakuru, arico bita carte mémoire. Ni carte ibika mémoire. Rero twebwe abantu dukoresha mu mibereho ya misi yose mémoire. Jewe nize physique, nja kw'ishure bakama makuru yerekeye physique, hama akaba yonze ndakoresha. Nimba nize kubaza, nja kw'ishure canke nja kwigishwa kubaza. Ibyo nze ndakoresha byose ni mémoire. Rero bino vyuma bikoresha mémoire artificielle. Niyo bari ijambo ryiza ryumvikana. Mugabo ubwenge ntabwo ubushobozi bifise bwo kubukoresha. Ubu no hageze ko dutahura ubwenge na mémoire.
memoire sinzi ukuntu yita mu kirundi. Umuntu avuze memoire mbona baca bashaka kuvuga mugabo abantu benshi bavuze memoire bumva ijya kate memoire, ariko memoire bisi gukora ibintu wumvise ugenda urasubiramwo. Ubwonko bwacu nibwo bubika ubwenge, ariko n'umubiri nabwo urafise ubwenge. Kugira ngo dutahure ubwenge bw'umuntu, nshaka twifashishe igikoresho kimaze imyaka myinshi, ariko wanashima bariko barashira muri aya marobo bita ordinateur cyangwa computer mu Congereza. Mu Kirundi twahinde tuyita nyabwonko. Cyitwa nyabwonko kubera ko cigana imikorere y'ubwonko bw'umuntu. Ico cuma ordinateur gifise ibice bibiri. Igice kimwe kigaragara kitubona kigumye bita hardware. Hakaba n'ikindi gice kitagaragara kijanye n'amakuru nyabwonko ibika ugashaka kuyironderamo cyangwa ko cyangana n'izindi. Ivyo bice rero byose biri vya ordinateur birakorana. Hatabayeho hardware, software ntiyobaho. Na software ntiyobaho, hardware itabayeho. Natwebwe ubwonko bwacu nico nogereranya n'ico ubwonko iki gice kiboneka cy'umubiri. Ubwonko bumeze nk'ikintu menga n'ikintu cy'inyigimbe niko bumeze. Ubwonko nubugeranya no kuri ordinateur hardware, software ku muntu. Aba scientifique bayita intelligence canke bakayita mental canke psychisme, abana ba psychologue. Iyo hageze ku madini bayita esprit mu Gifaransa, mind mu Congereza, mu Kirundi bakunda kuyita roho, roho mutagatifu, umutima mweranda canke umutima. Iyo umuntu avuga ati umutima wanje urababaye, ntabwo ari karavuga kino kwega amaraso nga kiyasunika, aba ari karavuga kamere bwa bwenge. Ijambo sico nuhagarako cyane canke izina gifise. Ico nuhagarako nshaka guhagara ku mikorere yacu gikora gute, kuko ordinateur ni icyuma kigaragara tubona gifise ihimba bibiri, hardware na software. Ubwonko nabwo ni igihimba kigaragara tubona gifise ico hardware, ubwonko kikinyigimbe tubona, hakaba n'igice bita mind canke esprit canke roho canke umutima kitagaragara tutabona. Ubu nkaje uvuga tugomba urongeremo aya majambo ndiko ndavuga, usambaguye ntayo wobona kiretse ko ushaka kwica umubiri wanje gusa, kandi wishyuye umubiri nanje mbangiye nawe niko bimeze. Iyi reho rero bavuga, iyi roho bavuga, iyi esprit bavuga, iyi mandi bavuga, twese turabantu turayifise. Niyo ukoresha, niyo ndiko ndakoresha ngaha mu kuvuga, niyo ibitse aya majambo n'ibi vyumviro mfise. Ubundi twategerezwa kumenya ingene ikora. Ubundi intumbere y'ishure kwara kutwigisha ingene iyi intelligence ikora. Intumbere y'idini kwara kutwigisha ingene iyi intelligence ikora. Kuko ntivyumvikana ukuntu wewe washaka kuno musi iyo umuntu aguze igikoresho gishasha ategeza kugura indani akaraba agapapuro gasigura iki gikoresho ingene gikora kugira ngo ntagikoreshe nabi. Uko utagikoresheje neza uracica. Burya n'ubwenge bwacu niko bumeze. Iyo utabukoresheje neza buvyara ico bita abantu mu bita ngo ibigeragezo, imiruho mu buzima. Muri urimi rwa psychology iyo miruho bayita depression, za stress, ibi byose biva gukoresha nabi ubwo bwenge canke iyi roho canke uwo mutima. Akamaro rero kabina bigana bigiye kuza biraca hano bisigura ubwenge. Sako kwigisha abantu nkaho jewe umengo nje ndayizi kubasumbya, kuberaho roho urayifise nanje ndayifise. Ikintu cyambere no kumenya jewe mpagaze aha, roho yanje iri he? Jewe mpagaze aha, umutima mweranda ari he? Kuko ndamufise. Nabwo ari wanditse kijya gitabo ukunda gusoma mufise, oya ni twese turamufise. Bavuze Imana, kiretse abantu bataramenya ukuri, Imana iri mu mubiri w'umuntu. Mu mubiri w'umuntu naho niho umuntu hari. None Imana umuntu birihe? Bibanye gute? Akamaro kazina nyigisho rero no gafata gutyo. Dufate ko umuntu yazanye imodoka nshasha itamenyerewe, hanyuma wewe ukaje ndani ukiyugarana. Uriyugaranye uri ndani,
mugo ibigufasha kugura byose biri indani ariko ntavyuzi ingene uyigururira. Jewe ndi hanze sanze ndabizi ingene imodoka ishaka kudebloka ukava indani ugasohoka, nkoresha ibimenyetso canke amajambo ushaka kunyuma ahubwo ati tora urufunguruzo canke fyondaha ugira uko uce wugurura. Wowe uri indani urumva ayo majambo ndiko ndakubarira, uruhara rwawe n'uruhe? Nuko gukoresha amajambo ndakubariye, ugakoresha bya bikoresho ndakubwira, hanyuma ukigurura. N'aya makuru niko ameze. Ibi jewe mvuga ni uruhara rwawe kubifata ukabishira mu mikorere y'ubwonko bwawe, kuko ubwonko bwacu ukuntu bumeze n'amakuru tufise ntabwo ari amwe, hano ngo duhera hamwe. Rero ibyo mvuga ukuri kw'iwanje siko kuri kuwawe, utegeza gufata ibindi ko ndavuga ukabihuza na kamere kawe kugira ngo ushe kugufasha. Iyo uciye bifata ukabifata ukunyene babyita kwemera. Iyo rero bimaze kwemera bica bikubuza kwimenya, kuko intumbero nuko utegeza kwimenya. Iyo umaze kwimenya niyo ntango yo kuba umunyabwenge, niko bavuga. Mu Kirundi burya abarundi bakera bari baciye ubwenge. Abarundi bari abafilozofe, bari abapsikologe, bari abaganga. Abaganga bakera n'abapfumu, babita abapfumu. Abapfumu mu Gifaransa babita abasorcier. Ni kuvuga umusorcier ni kuvuga ko umuntu aciye ubwenge azi ibintu byinshi. Murazi ko kera baci imigani. Iyo bavuze ngo intimenya niyo ntinegura. Umufilozofe w'umufaransa niwe yavuze ngo connais-toi toi-même, banza wimenye. Uko banje kwimenya niho umenya ubundi. Igikoresho cyonyene dufise no munsi gihambaye cyane Imana icyako ari bwo bwenge, ari yo roho, nico gikoresho cyonyene tuzi nabi kandi cyane. N'injyane tubayemo no munsi no kuba twaranimwe koganza societe umunsi kaba societe y'amahoro biva ku kutamenya kugikoresha, kuko hatanzwe amakuru atari yo kuri cyo kandi bikorwa nkana, binyenyagizwa hano hose, haba ku mashuri tukigishwa nabi, haba mu maeglize tukigishwa nabi, kandi abantu babikoze n'abantu babizi neza kandi babigize nkana. Mbere baca bafata ukuri kuri byo bagushira ahantu hasa n'ahanyegeye, uno munsi adashaka kunyegera mugabo kugira ngo uzobitahure bigusaba ingufu nyinshi cyane no kurinda cyane, kuko ubusa n'umuntu mengo uri kuragwanya ibintu abantu bamenyereye. Iyo bavuze ukuri ni ukuvuga ko ari ikintu abantu bamenyereye kumva kenshi. Ukuri ntabwo ari ikintu uko bisanzwe kiri, ahubwo ni ukuntu abantu bamaze kucyumva kenshi. Ari nacyo gituma haje ukuri nyako abantu bihuta kugwanya kubera ko bafise ikintu basanze bamenyereye. Kandi uko ni abantu tumeze, ikintu iyo ukimenyereye kugira ngo wakire gishasha biratugora kenshi gusa mu gutanga kugwanya icyo gishasha. Niyo byatuma incungu zicwa, Yezu yicwa, kuko yicwa n'abantu bahakumva ukuri azanye. Icyo twokuramo nuko twavuze ko umuntu afise ubwenge naturel, ari bwo bwenge bwigande bushirwa muri ibyo bwenge, ibyo bikoresho bita amarobo, icyo bita ubwenge artificiel. Na hacu kumenya akamaro k'ubwenge naturel n'akamaro k'ubwenge artificiel. Twebwe twafashe ubwenge bwacu naturel tubushira cyane ku bwenge memoire. Iyo memoire rero n'umunsi bashoboye kuyikura bayishyira mu bwenge artificiel mu bikoresho kugira ngo bitworoheze. Niho hageze ko n'umunsi dufata bwa bwenge rero tubushire kuco bwategeza kumara. Ubwenge bwacu ubundi bwategeza kudufasha kubaho, comment être. Être c'est très important ku muntu, kubaho, kuko umuntu ashaka kuba ibintu byinshi. Nshobora kuba ikijuju cyangwa nkaba incabwenge, nshobora kuba icyo nshaka. Dukoresha ubwenge. Ni ukuvuga rero être, comment être. Ubavuze umuntu wanashima bashatse kuvuga ini possibilité, umuntu afise akaryo gushaka kuba ni possibilité. Nabwo ari umuntu ari ikintu cyuzuye. Umuntu si ikintu cyuzuye, ni ikintu gishobora kuba. Uyu munsi intelligence artificielle kubera ko igiye gukora ibintu byose umuntu ashaka gukora, kwigisha nk'ibindi ko ndakora, intelligence artificielle ishobora kubikora, kugenda, kwirukanga, gukora mu entreprise, kwandika, byose intelligence irashobora kubikora, gukora imibonano mpuzabitsina byose irabikora, kwibungenga abana byose irabikora. Uno munsi ibyo twari twagiye kwita ngo nibwo bwenge ibikoresho bikorera bukora. None twebwe uno munsi ibyo bikoresho bimaze gukora ibintu byose, twebwe natwe akamaro kacu nakahe? Twaje gukora iki? Duca dukora iki?
iki nico kibazo jewe na wewe uri kunyumviriza dutegeza kwibaza, kandi duhere muri ibinye tugenda turavuga durana hano tubikritika tugerageza kubishira mu mibere yacu, bizodufasha gutora akamaro ku bwenge bacu no kumenya igituma twaremwe nk'abantu, tukaza turi abantu tari ikintu cyuzuye ahubwo tegeza kurondera ico tegeza kuba, mbe tuza turiki imbere ko turonde ico tugomba kuba. Ibyo n'ibindi bibazo ibi rero nibyo bita filozofi ni ko kurondera kumenya ukuri. Muri navyigisha nzifashisha ivyigwa bibiri. Psychologie niyo nize ku ishure ndahabwa impamya bushobozi. Filozofi nayo nayikuye mu gufata bajya abantu bagenda tubwira ku ishure, ndavuga ba Piaget, ba Sigmund Freud, ba Spinoza, ba Pavlov, ba Hegel, abo bose nibagenda twigisha bagenda batubwira ngo bavuze ibi, abo n'aba filozofi n'abantu bavuga ukuri. Mugabe ivyigwa byabo barabiturunye bagenda bakura mu tuntu tubafasha gusa. Nk'akarorero inyigisho za Sigmund Freud zibona umuntu nk'umugwayi nizo bace bagenda bashira muri psychologie. Burya filozofi na psychologie batandukanye. Psychologie ibona umuntu nk'umugwayi atigeze kugororwa, hakaba n'uwundi yitwa psychologue akomeye ateza kugorora ubugwayi. Filozofi nayo kubwira iti no, ubu bwenge nkoresha nawe urabufise, ahubwo ndakwigisha ingene wo bukoresha ubwikoreshereze nawe. Uno munsi rero twese twategeza kwigisha psychologie na filozofi, kuko filozofi tubana nk'abantu dufise ubushobozi bwo kuba icyo dushaka, kuko ubwo bwenge urashaka kubukoresha ugakora imibabaro cyangwa ugashaka kubukoresha nibwo ugakora umunezero. Iyo bukoreshejwe nabi ubyara umubabaro, ubyara ibigeragezo, ubyara ingorane, ubyara ubukene. Iyo bukoreshejwe neza bubyara ubutunzi, bubyara amahoro, bubyara utuze. Uno munsi iyo bavuze ubutunzi, hariho ubutunzi bw'indani butagaragara ariko ya mahoro ariyo tuze, hakaba n'ubutunzi bugaragara ibi by'amafaranga n'ibindi dushaka gukoresha amazu n'ibiki. Rero twagiye gufata ibintu byose tugenda kubona ibintu artificiel twikore ariko tugenda kwita ubutunzi tuta canke nako ibintu dukenera, twibagira ibintu Imana yatwuhaye. Umwe wese nawe adafata ibimvuze nk'ukuri, ahubwo afata nk'ibintu akwiye kwibazako, aragira ngo bibe ukuri bivuye ku kuntu nawe yabibonye ko ari ukuri, yabanje kubiverifya, kubisuzuma, kuko uri kurasuzuma ndiko ukoresha kwa bwenge. Rero ubu vyemeye ko ndabikubariye wewe ucubika ijuju ucuba umuntu imisi yo gumukikira jewe nabwo ntabwo nanje ndingagira ukurikire oya ahubwo ndingagira ngo twigishanye